Gayeri agita ahari hose anyumve Gayeri Gayeri mubwira ati abambona bose ngaho Gayeri akoze amanyanga mu giteramo namwitezeko nimba ari bifisa na bifesi bazoheza mu ikaratiye apara kuvyereka baki abafana Gayeri aronone BFM bigabije kora nimba ari bifisa bafitaniye hariya ku ruhande twafana twababaje arushwa ryo mukobwa nuzena kada wa mukobwa yarimba ndimba ari ndimba 5 bitandatu inde Vani Eyes yari ndimba 6 bifesi vrema none abafana dukuru mu gihugu Burundi nukuri kwibagirana Gayeri agita ahari hose anyumve Gayeri Gayeri mubwira ati abambona bose ngaho Gayeri akoze amanyanga mu giteramo namwitezeko nimba ari bifisa na bifesi bazoheza mu ikaratiye apara kuvyereka baki abafana. Iyo ni imwe mu myidogo y'abene gihugu bari muri ico giteramo ca Dundana Buja FM cabaye uno musi tariki 21 kuri SOS aho nyine igiteramo rero cari giheze aho mwumva ko abene gihugu bari bafise cyangwa se bari bafise ishavu ridasanzwe abafana b'umuziki w'u Burundi bari bafise ishavu ridasanzwe ku muntu witwa Gael of course ati Gael yadukore nabi yatudekoneye kujya kuntu yahagaritse Bifes ati rero habaye iki vyagenze gute tuzobibabwira mu bigano ba posting irejo ariko reka kutubereke kato ingene vyagenze kino giteramo ingene cyari gitegwe no kuri cyari gipanze neza nuko gusa ataburu tunenge nyine atanyambo ibura gahonzi bivyo birazo reka twumvirize performance ya Bface tuza kubereka nandi mu performance y'abandi ba artiste batandukanye aho bagiye baririmba ariko izi ni zimwe mu performance za nyuma zabereye muri ico giteramo cha Dundana Buja FM. Dundana Buja FM yari kwije imyaka 10 bari muri anniversaire. Hari ibintu byinshi byabaye muri ico giteramo mukeneye kumenya, mukeneye kubona tuzobamenyesha ma analyse tuzobakorera ku munsi wejo byinshi twabonye byinshi byiza na bibi turakwiye kubivuga kugira ibindi biteramo bikurikira kumbura tuturenge nk'utwo bagende badukosora ariko Bface arayerekanye yuko abafana biwe mana isi n'ijuru nuwo mukorako sinzi ico bomukora sinzi ico bomugira reka rero ndabaho umwanya gato muri performance ingene Bface ingiye kuri stage abafana ngene bamwakiriye ingene yaririmbye ari turaza kuberekana andi performance atandukanye ko hariho n'ibindi byabaye mu performance ya Kiriku hariho ibindi byabaye mu performance y'umurinzi yitwa Frank Generation 80 hari n'ibindi bintu byabaye ku artiste vuma biteye isoni ku buryo ubona neza yuko hari aba artiste bagikeneye gusubira kandi kwiyubura niko no vyita kwiyubura no gusubira mu gakino neza kugira bakundishe abafana babo umuziki wabo ni byinshi rero simvuge byinshi ndabaruhishe reka muri Bface amamuci muri aba ningene ibintu byagenze abo bafana ishavu ryabo ryavuye kuki habaye iki baraza kubisigura mu mpera zino video ini Isaac TV Jenny twaza classic niho twari turi nubu niyo tuvuye umviriza rero ingene show yari imeze cyangwa se performance ya Bwana Bface on the floor rap you the rap command umujamara aranyemeje inshuti zanjye aranyemeje kuko ibintu ndaye mbonye sinarinda byiteze kuri Bface ko yo bafise abafana banganuko hey mbega hagati ya Lolilo na Bface bagira haduke icuka kibi canke hagati ya Gael n'abafana ba Bface bagira haduke icuka kibi Gael nyene umesha makuru wa umukubito nyene kije kinyamakuru umukubito mora mubona bigano byinshi nituzire rishavu rya Jerivahe ariko abafana babisiguye ngaho imbere ati kubera ki Gael yatudekoneye ariko Gael nawe nyine afise ingene yabisiguye muzovyumva mu biganiro vyejo aho tuzogenda tubashikiriza ivyagiye biravugwa muri ico giteramo. Hey, what can this be on the floor? Wanna throw a duty, up on sit on duty. Hey, some of the power together now we start you. You know my time is in the shit, that's what you do. Looking at me, push it, looking at this, is it, now go for money. Money, you all walk up the big and I don't do. Makati, kujina kitaki. Ejao domo pese mai ile mistari hama ni baro kapita. Unani wa ramo fanya no mugorote. Teshele amani sabele. Teshele amani sabele. Tell my big face on the floor. Tell my big face on the floor. Tell my big face on the floor. Hey, say party no campaign, nobody is out. We must stop the place like a bombing up. Man, I'm a bandit, man, I'm a
uyu munsi twahuriye ngaha kuri SOS abafana banje nababona bafise ibitabara mu bituze nuko mu mashusho y'akabari banyita rock yoga, rock commando, rock fighty, rock hero ukura big face akomiduru numve Shaka kuona umufana wanje aherereye hano hari umufana wa Bifest on the floor hari umufana wanje ngaha ndashaka muduza amaboko mwese tuyaduze gutya dusubiremo gutya tuti Selecta, let's go, selecta abafana banje ndurugise numve ukashigikira kukuyingomira mara yumvenezira kana amajina bezire para kwani no kurara kora cyakiri wirasana no mubujyo naje nkakurikira Satudagirangira ngo Bifest aho rero abafana bari bahije kubumviriza Bifest yarahije kuririmba biramukuye kuri stage nyine yavuye kuri stage rero ivyo n'ibindi tuzobisigura ejo ariko ngaha abafana ikintu cyantangaje cyatangaje na benshi nukuntu baguma baririmba ngo Bifest bashaka Bifest impamvu rero baguma bashaka Bifest hageze n'ahantu barabwiye ati tumuvyo ni Satbi oya dushaka Bifest Satbi oya Bifest afara bose baguma muri Bifest aho nyene igipolisi kica kiraza direct igipolisi kica kiraza kirahagarika ico giteramo kugira kwanza cyambere bivuga yuko umwanya wari waheze kuko uruhusha babahaye rwari uruhusha rwo gushika saa 4 y'ijoro igiteramo tiza kuba kirangiye hajya kuri SOS niko uruhusha no kuri affiche basohoye niko byari byanditse giteramo bizotangura saa 6 ku mutaga ihere saa 4 y'ijoro igipolisi aho cyaje gishika ati hagarikaho nyene ico giteramo Davize yuko Satbi nterwaririmbe ibintu bice biraba urudubi ibintu bice biraba bakunze ba Isaac TV hari byinshi ngaho
ntaza kubereka ariko nzobabwira cyangwa se nzobereka ku biganiro ejo bizokurikira ntimutagwe n'ibindi biganiro byinshi tugiye kubashirako n'ama updates menshi tugiye kubashirako kuvyerekeye kino giteramo. Iki ni giteramo kiba gikomeye cyane kuko urumva kiba kirimo aba artiste nka bose b'igihugu cacu twemera bose. Rero twebwe nka televiziyo ikora entertainment ngaco twegeranya amakuru menshi yerekeye abantu ba artiste abantu ba star maze bikagenda neza cyane. Reka tumvirize rero ingena abafana baguma bakoma induru ngo Bface bakoma induru birakomera mpaka abapolisi basha baraza barahagarika igiteramo direct. Shoira hindu isura na warahindu. Shoira hindu isura. Shoira hindu isura. Shoira hagaritse. Kuniko show iheze. Shoya buja FM nuko heti mana yanje hapa na Bface Havana wa Bface gama. Ikibazo kihabaye. Bface on the floor. Yakorokeye kuri stage. Bface yakorokeye kuri stage. Apika indirimbo ya mbere. Apika indirimbo ya kabiri. Abafana baryohera baraguruka. Tuna munyotewe. Mr. Gayera cyaraza. Inde Gayera. Gayera n'umusongoye. Achaza avuga ngo Bface ngo hagarika mu mwe wagi. Bface agizati. Ariko umwanya wiwe bavuga yuko umwanya wa Bface rwaheze. Nisho gituma na Roriro nujanya umugore wa cyamwa ka microphone arayitera basubiza kubera abafana bagumye bareze induru Roriro bashaka Bface on the floor jewe kumbanira arabaza abafana ati nendereye kama ndisendereye Bface abafana ati endereye arabarira Gayera ati yakumbanira umwanya uragirane nurahera hasigaye umwanya wa nyuma ariko Gayera aramuhakanira kabisa bizakunda gashoboka Bface aba kuri stage abafana tukimunyotewe bakikoma induru guheraho nyene cyo ikibiha Roriro yarinzaza mwihanga n'umunavyeja Bface on the floor none ngaho ikosa nijya Gayera aronone FM biga bigakora niba bifuza tutaniye hariya ku ruhande twafana twababaye kuvuga satubite mubonye Satubi ariko rero nubona ko bamukwiye kuri stage kugira nyine arakora umwanya hama Satubi mu mubone batamukuye bataje ngo bakore mu mwanya ahubwo n'abantu bafitaniye canke byapfiriye kuva mu ntango kubera umwanya w'abandi bawuriye sinzi ahubwo bajya bamisha makuru bagumye bavuga ubwo budumbi ubujambo budahera ariyo batwara umwanya w'abarindi barawurya ubwa Bface ukuntu yaraje umwe we bari kure nkuko abandi babahaye agakubita arushwa rya mukobwa nuzenya kada wa mukobwa yari ndimo 5 aho 6 inde Vani Eyes yari ndimo 6 Bface vrema none abafana dukuru mu gihugu Burundi nukuri kwibagirana Gayeri agita ahari hose anyumve Gayeri Gayera umubwira ati abambona bose ngaho Gayera akoze amanyanga mu giteramo hana mwitezeko nimba ari Bface na Bface bazoheza mu ikaratiye apara kubyereka baki abafana okay kwiporo twatwariye 5,000 twariye maze tujya kuraba abastari baje tubashikira na Bface gushikira abafana bashikira Bface dushikira n'abaririmbyi dushikira n'abaririmbyi bose bari baje mu rusange mugabo
uwo bitwa Gayere mani yo mwijungu ndiko ndabivuga ngaha mwiri barabara ryo kuri ntuzeje kwa karere arakoze amanyanga adakogwa ari before mwikatenye bari mu buyenzi bari mu ngagari ari mu Kamenge aha kuri stage tubatuje kwiryohererwa turi muri vibe of course tuba twasha amafaranga hamasa tubi nawe ko mutamubonye biso bigenda gute tutabe n'ikirato tutabe n'umupira wiwe mutabonye n'ingene yaraje yambaye nuko afite vibe ngo duhagurutse fresh uri batishimye washaka uwo mbwira nk'umufana rero muziki w'Uburundi baza ko Satubi yavyakiriye gute Satubi yavyakiriye nabi ndagihiganira yakandi kuri byo Satubi bari kumwe na Bifese bari kumwe na Rafu bari kumwe na Brackage bavuye yuko bazokwaca umuriro ugasaba bwaduke nuko bicabirangira Satubi atagiye kuri stage anezeza abafana Gayera koze ibintu byitwa muri migwino w'ikizambi w'ikizambi umurandu mukizambi abavyita umurandu yani ameshita vitu vya upuba wallahi none muguheraheza shaka kumenya Satu nuzenya Bifese na Lolilo ntibagiranire beef kuko sibo vya Lolilo nazo ifata nabi kuko Lolilo avuye kuri stage ni shavu bakiri muri vibe ya Bifese Lolilo yagiye kuri stage bavuga byose ntibabyumva bari muri Bifese on the Bifese biri mu byatwisha indirimbo ziba barindira bari bicaye abo twari kumwe bari bicaye Lolilo umuririmbyi bakakuva general avuga bamwakiriza undi muririmbi yambaye jeshi Simba Burundi Simba akabata dohewe never give up na gize sivyo uwo n'umurandu mu majambo make rero nuzenya Lolilo na Bifese ntibagiranira ingorane no problem problem iri kuri DJ ujya mu ngabo Gayere niwe yagukorera amakosa cyane kandi Bifese turamukunda kandi afatwa bitahuza ibaye byose y'abasatu bitamukere kuri giteramo Bifese tugenda guhera heza ku gitaramo ciwe kizobera kuri Sese Denire bari kumwe na Natasha na Fabrove na D1 kuri la boss party yes I okay mtoto wa mix from Makamba sasa